Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwitwa Ntamvura Idahita TV. Amagara meza, iterambere no kuroranirwa mu byanyu no mu banyu nivyo tubipfurije aho muherereye hose. Muteramanye nk'uko mubibona kandi nk'uko mubimenyereye na jewe Janvier Imanirambona, hano akaba ari ku kazi muri pharmacie Kaze Kinama ku Gicumbi en face ishingiro ry'Abatimbo Jehova. Nimwaba muba hano hafi mu micungararo ya Kamenge Kinama, bashobora kubandikira umuti ugasanga kumbure warondeye ahandi hose wabuze, urashobora kwicisha ngaha nawe ukarabaho, kubera yuko turagerageza kurangura kandi imiti itari mikeya. Akatari gake twama twabonye ko hari hiyo babura ahandi usanga baronse ngaha. None rero kaze natwebwe mu dushorere muri pharmacie Kaze Kinama ngaha ku Gicumbi quartier Muramvya muri Kinama. Nuko ni ikiganiro yaga muganga kinzanye kugira ngo dutaramane namwe nk'uko vyama biba ngaha ku kazi nyene. Iyo byashitse tukitunganiriza ngaha nyene, hari ni kwibarabara murumva nyene amajwi yani namwe imiduga n'ibindi, ariko muravyihangana nkuko muhora mubikora, kandi dushimira n'abantu batwandikiye batubaza ibi na biriya badusiguza kubijanye n'ivyo tuba twashikije canke no kubijanye n'ikindi cyaco cyose kibabakiye mu bijanye n'amagara meza, kugira ngo bashishikare kubungabunga amagara meza. Hanyuma rero nuko uno musi muhava mwumva muti mbega tuganira iki, mutuganirira iki, uno musi mutubwira iki. Uno musi nzanywe no kubaganirira ku bintu bitanu byo gufasha canke se bifasha kugwanya ikibazo ca constipation ni mu gifaransa, ariko mugabo mu kirundi novuga ngo ni ikibazo canke se ingorane yo kugumigwa mu nda, hahandi umuntu vyanka canke se bikagorana kwaja ku mwanda mukuru, no kuvuga ku kazu ka sugumwe hariya, kugira ngo ashobore kwitabara canke se kwifasha. Muntu ndiko ndakoresha nyine ico kirundi novuga ngo kimeze nk'ikirundi nyine c'imvugo mbabarira amatwi, ariko mwamaze kuvyumva ku mwanda mukuru nta numwe atahazi, koko nta numwe atajayo, nta numwe atabikora. None rero umuntu yo kwibaza ati none mbega constipation ni iki, kugira ngo bivugwe yuko umuntu afise ikibazo cyo kugumirwa mu nda vyanse ko yituma ku mwanda mukuru canke se vyagoranye, umuntu yo kwemeza yuko cabaye ikibazo ryari. Mu bisanzwe constipation canke se kugumirwa mu nda bikaba vyo kugora ko mbure kwituma ku mwanda mukuru, kiba ikibazo iyo habayeho ukugabanuka k'urugero canke ukugabanuka k'urugero canke ukugabanuka kw'incuro umuntu asanzwe agenda ko ku mwanda mukuru hariya mu kazu ka surwumwe. No kuvuga incuro wahora ugenda ku kazu ka surwumwe ku mwanda mukuru, iyo zigabanutse ku rugero ruhagije, ku rugero runiniya, canke se ukuntu wahora ugenda kwituma hanyuma ugasanga kumbure nta ngorane, biroroshe ntibigoye. Iyo rero urugero wahora ugenda ko ku mwanda mukuru rwagabanutse, canke naho nyene ngo ukagenda kwituma ukumva naho wituma mugabo birakugora cane, birateba, biragorana kugira ngo bewe kwituma, muri ico gihe uba wagumiwe mu nda, uba wagize ikibazo ca constipation. Iki kibazo ca constipation rero ni kibazo gihanze abantu batari bake hirya no hino kw'isi, kubera muri rya shirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu kw'isi bita OMS, Organisation Mondiale pour la Santé, kumbure ngira ngo mu gifaransa nizera ko ari nkuko nyene kumbure ku basanzwe bakunda igifaransa, baremeza yuko hirya no hino kw'isi ibiharuro vyerekana yuko abantu bafise kino kibazo ca constipation cyo kugumirwa mu nda bangana n'ibice hafi 30%, kandi tuvuze ibice 30%, aho baba bafatiye ku bantu bashobora kumenyekana barabiye muri vya bitabo vyo kwa muganga. Muca mwumva yuko hari abandi ico kibazo bakigira, ariko mugabo ntibaje kwa muganga. Batagiye kwa muganga rero ntibashobora kumenyekana yuko bafise ico kibazo. Muca mwumva yuko iyo bija hose ivyo biharuro birarenga kure niyo ibice 30%, na cyane cyane ko dusanzwe tuzi yuko hirya no hino muri Afrika cyangwa se no mu bindi bihugu kumbure bikenye bikiri kure mu bijanye n'inzira y'amajambere kw'isi, usanga hari abantu benshi bagwara muga bakavundira mu nzu no gupfa bagapfira mu nzu kubera yuko bativuje. Abativuza ntibamenyekana muri zo rusansuma
iyo ubushakashatsi buriko burarondera abantu bahanzwe n'ikibazo kanaka hirya no hino kw'isi. Nuko rero murumva yuko ibice birenga 30% by'abantu bari mw'isi canke batuye kuri ino si kuno mubumbi bavuga ngo ni planète Terre, murumva yuko bafise ikibazo c'indwara ya constipation yo kugumirwa mu nda, bikabagora kwituma, mbere hari n'igihe vyanka burundu ugasanga umuntu bibaye ngombwa yuko akoresha imiti. None rero mu kiganiro Yaga Muganga cuno munsi tugomba kubabwira ibintu bitanu, ni kuvuga imigwi itanu ikoranirijwemwo ibintu vyobafasha kugwanya ico kibazo cyo kugumirwa mu nda, ico kibazo bita ngo ni ikibazo ca constipation mu rurimi rw'ikinofunofu, mu rurimi rw'ikinyamazuru, nk'uko bakunda kukivuga ngo ikibazo ca constipation. Umugwi wa mbere uhurikiyemwo ibintu vyogufasha kugwanya constipation ni umugwi uvuga yuko ukwiye gufungura imfungurwa zo mu bwoko bw'amaregume. Imfungurwa zo mu bwoko bw'amaregume nazo tuvuzemwo bimwe bimwe biri muri uwo mugwi w'amaregume, twovugamwo za karoti, twovugamwo imyungu, twovugamwo ibishayoti, twovugamwo izi za epinare, twovugamwo umusoma, twovugamwo irengarenga, twovugamwo amakubi, novuga ngo imbogaboga z'ivyatsi. Narigeze kuvuga mu kiganiro c'ubuheruka muri ivyo biganiro vyarenganye ko nahoze numva ibintu bavuga ngo ni inderama, nibaza ko inderama n'isogo namba ari n'isogo zishobora kuba nazo nyene n'imbogaboga, imboga z'amababi ndazumva sindazirya. Muri izo zibiri mbere nizo numvise umengo bavuga ngo zoba zirura. Yego ibintu nyene nk'ivyo naravuze n'ingene nkiri mutoya naho mbona hari habarya amababi y'amateke, ivyo bita ngo ni igitika. Rero imbogaboga z'ivyatsi canke imboga z'amababi nako munyemerere mvuge gutyo, naragiye za Tanzania na za Zambia, hariho n'ubundi bwoko bwinshi byo ngo na maderere. Iderere sinzi ngene no bikivuga ko mbere ngira ngo mu yandi mazina. Hariho n'ibi bintu by'intuze novuga ngo amababi y'imibuto, hariya nabonye babiteka barabirya, ibintu nyene nk'ivyo. Kandi ivyo twaca dushirako kumbure ngira ngo n'amashu nayo nyene murabona yuko ari imbogaboga novuga ngo z'amababi. Ivyo byose rero tubishire mu mugwi bita ngo n'umugwi w'amaregume. Nimba hageze igihe ugenda ku mwanda mukuru bikanka ko wituma, ukumva yuko bigorana cane, ugasanga ni rimwe ku munsi, ubisanzwe umuntu yafunguye neza haba mu gatondo, saa sita no mw'ijoro, ntiryorenga yitumye rimwe ryonyene, kiretse kumbe nimba yariye duke, kubera murazi yuko ubuzima burazimvye, ubuzima buragoye muri kino gihe. Hariho nabo iryo rimwe rigora kuronka, ugasanga nyene vyahuraguye, ibintu bimeze nabi. Ivyo ntitwobiteba ko murabizi, bivanye n'ibihe turimwo n'ubuzima abantu batandukanye turimwo. Ariko mugabo rero nimba urugenda bikakugora canke se ugasanga biranse burundu, ni kuvuga yuko ufise ikibazo ca constipation. Ufise ikibazo ca constipation rero tubonye ko umugwi wa mbere urimwo ivyo gufasha kugwanya ikibazo ca constipation, nuko wofungura imfungurwa ziri mu mugwi w'amaregume. Amaregume nayo turadondaguye ibitari bike: imyungu, ibishayoti, amakaroti, amashu, amakubi, irengarenga, umusoma n'ibindi. Ivyo vyose hamwe wokongereza urugero bifungurako vyogufasha kugwanya kino kibazo ca constipation. Ico ni ikintu ca mbere wokora co gufasha kugwanya ikibazo ca constipation. No kuvuga rero ikintu kigira kabiri co gufasha kugwanya iyi ngwara canke kino kibazo ca constipation turiko turavuga, ni cuko ukwiye gufungura imfungurwa ziri mu mugwi novuga ngo w'ivyamwa, les fruits. Uyu mugwi w'ivyamwa rero hamwe wohaguruka ukagerageza naho uburyo bwagoranye, hakugura igitumbura, hakugura ikibenye, hakugura yantuze ya energie, ya novuga ngo na ya maji ahinguwe mu mahinguriro, tuzi ko ashobora no gutera ingorane zitari nke ku magara y'abantu. Hakugura ya Froxan, hakugura ya Marte, yibira gupompa amagaze mu nda. Simba urabe ahantu bagize imyembe, ahantu bagize imicungwe, ahantu bagize imihwi n'ibindi biri mu mugwi w'ivyamwa. No kuvuga imicungwe, ivyo bita ngo na mapome, ivyo bita ngo na mapapayi, ivyo bita ngo ni imyungu, ivyo bita ngo na mapamplemousse. Ivyo vyose biri mu mugwi w'ivyamwa,
aba ari byo wihereza kugira ngo bigufashe kugwanya kino kibazo ca constipation, arico twavuze yuko ari ikibazo co kugumirwa mu nda ugasanga umuntu yituma bigoranye. Ivyo ni ibintu biri mu mugwi ugira kabiri muri bino bintu bitanu twazabona kukubwira yuko wokorera ko kugira ngo bigufashe kugwanya kino kibazo co kugumirwa mu nda. Umugwi ugira gatatu muri bino bintu turiko turavuga bishobora kugufasha kugwanya ingwara ya constipation canke se kino kibazo twavuze ko ari ikibazo kijanye no kugumirwa mu nda ugasanga birakugoye kugira ngo witume incuro wahora wituma ku mwanda mukuru ugasanga zagabanutse canke niyo bikoze bikagorana canke mbere bigahagarara burundu ugasanga bisaba yuko imiti yo kwa muganga yentervena canke se itabara kubera yuko murabizi yuko umuntu ntashobora kubaho atituma kandi afungura. Ico ni kibazo gikomeye cyane gose, murumva yuko ari kibazo kiremereye gifite uburemere umuntu adakwiye kuneglija gufata minenerwe. Rero umugubira gatatu no uko umuntu yipfuza kugwanya ico kibazo canke se agifise canke se yipfuza kuzitira ataronerwa, akwiye gufata kamenyere kugira akamenyere ko kunywa amazi menshi. Amazi menshi mengo mvuze menshi womengo umuntu ararengeza, ariko mugabo reka mvuye kunywa amazi ku rugero rukwiye. Murazi ko ari ibiganiro twakoze ngaha nyine kuri runo rubuga byavuga urugero rw'amazi umuntu akwiye kunywa uko rungana. Twaravuze amazi ko umuntu akuze akwiye kunywa amazi atari munsi y'amaritiro 2 ku munsi, ariko kandi twarerekanye yuko bivugwa yuko bivanye n'akazi umuntu akora, bivanye n'ahantu umuntu ari ko hashushe cyane canke hadashushe cyane, bivanye nuko ari klima y'uruzuba canke se ari klima y'imbeho, umuntu nubwo biruko atobona umengo uko yamaze kunywa amaritiro 2 ku munsi ntiyorenza oyaye. Uko umubiri ugusavye amazi kose nuyaha amazi, naho yoba amaritiro 4 canke arenga ku munsi nta ngorane ushobora kuyanywa nta kibazo, kubera yuko umubiri urinzu yagusaba nuko wumva yuko yakeneye. Abantu bashobora kugira ikibazo cyo kunywa amazi menshi akaba yo batera ikibazo n'abantu bafise ingwara y'amafyigo, insuffisance rénale, kuko murazi yuko amafyigo nayo akora ibikorwa kidasanzwe mu kuyungurura ayo mazi no mu kuyasohora biciye mu bihimba bisohora umwanda mutoya, ibi twita ngo ni appareil urinaire mu ntuze mu mvugo y'igifaransa. Rero udafise ikibazo c'amafyigo ngo have usanga unyoye amazi menshi hanyuma byanke yuko amafyigo yawe akora ico gikorwa cyo kuyayungwa no kuyarungiza ngo ugire witume umwanda mutoya, amazi wonwa ayariyo yose ku rugero rwose woba wipfuza. None rero nuko ivyo ni novuga ibintu bitatu canke se imigwi itatu tubonye. Umugubwira kane nuko umuntu yofungura imfungurwa zidateba guhoka, zidateba kuba digere. Ikintu kigira kane umuntu yokora akwiye gufungura imfungurwa zidateba kuba digere, zidateba guhoka. Izo mfungurwa nazo ahanini umuntu nakwiye gufungura imfungurwa novuga ngo zo zivuye mu mafarini yo mu mahinguriro, murabona nk'umukate wera canke mbere tuvuge tuti ibintu byose biva mu mafarini yo mu mahinguriro, kiretse kumbure nk'abarya usanga bakora imikate y'ingano, mugabo cyo bavuga ngo ni ingano ziri complet zikwiye, kuko bera ifu mu mahinguriro y'ifarini usanga baba bakuyemwo novuga ngo iriya ntimatima y'ingano bagakuramwo novuga ngo n'igikohwa igishishwa c'ingano, hagati hasigara umutumba wonyene. Muri ico gihe naho urumva urugano canke se ingano bakoze mu ivyo bintu baba bazambuye ibintu bikomeye cane umubiri wari ukeneye. Rero ibintu biva mu mafarini, aya mafarini yo mu mahinguriro murazi ko hari ivyapati, hari imikate, hariho amakeke nambara amakeke nyene, hariho ibitumbura, ubuntu bw'ubuntu bwose bakora mu mafarini. Ivyo bintu ni ibintu bitera constipation, ni ibintu bitera kumanirwa mu mubiri. Nibuka igihe kimwe tuko turigishwa n'umwigisha araho kuri kaminuza nizeko, niwe yigaza kuvuga ati burya rero n'umwana cyangwa umuntu akuze agwaye akagwarira ahantu ubona ko atamiti ushobora kuronka, uciye akagwara diara agacibwamwo, agwaye acibwamo cyane, hanyuma akakwemerera kurya ikintu cyitwa imikate, batumuha imikate myinshi, ati burya mu mwanya mutoya iyo mikate ashobora gutuma ya diare ibanza igahagarara, hanyuma umuntu mugaca mubanza mukarondera ingene mumwirukira mukamuvuza n'ibindi nyene nk'ivyo.
yariko aratwereka yuko imikate itera constipation, imikate ituma umuntu agumirwa. Ni waba ufise ikibazo ca constipation, nimba uhora wituma bigoranye canke incuro wituma zikaba zaragabanutse ugasanga ni nka rimwe ku munsi, kwituma biragorana, birashoboka neza yuko muri ivyo bintu turiko turadondagura nawe wowe ufise ikibazo muri ivyo, urabe neza yuko utoba wihereza amafarini, ibintu bivuye mu mafarini, imikate, ibitumbura, amabenye, amakeke, ayo mandazi twumbure, ibintu byose biva mu ifarini mu mahinguro. Urabe neza yuko ivyo bintu nawe utoba uvyiheza. Nimba ukunda kuvyihereza birashobora kuba ari byo biguteye ikibazo ca constipation canke cyo kugumirwa mu nda. Nk'ubu twamaze kuvuga ibintu bishaka kuri bine byose muri bitanu turiko turavuga, urabe yuko unywa amazi akwiye, unywa nk'amalitiro angahe ku munsi. Wari ukwiye kunywa amazi ataja munsi y'ilitiro 2, mbere iyo binabaye ngombwa ukanarenzako, kandi naho wowe utayashaka ukwiye kuyanywa, kuko burya amazi yanyoye, amazi yose umubiri udakeneye ntaco uragira urayasohora, ariko mugabo ntaburi ico asiga akumariye mu mubiri, mu nda haroroherwa. Muze murabe ikiganiro twakoze kivuga ku kamaro k'amazi mu mubiri, twaravuze ibintu 9 amazi adufasha mu mubiri, muze murabe harimo inyigisho zitari nkeya. Hanyuma rero twarerekanye n'ibimenyetso bikwereka yuko mu mubiri wawe hoba hakenya amazi cyangwa se utegerezwa kunywa amazi, ukenya amazi. Ibyo byose vyerekana mu by'ukuri amazi nyene ari ikintu kirumara. Urabe yuko utoba kumbe mu vyuji udakunda kurya imbogaboga, udakunda kurya ivyamwa, ibyo byose nimba utabikora birashobora gutuma ugira ikibazo ca constipation. Icanyuma tugomba gusozererako ni icuko umuntu yaba uwamaze kugira ico kibazo ca constipation canke utarakigira mugabo yipfuza kuzitira ataronerwa, kuko kuzitira tutaronerwa ni kimwe mu bintu ikino kiganiro yaga muganga gitumbereye gushikako ku magara novuga ngo y'abene gihugu. Twipfuza yuko umuntu wese yoharanira kuzitira ataronerwa, kubera mu gifaransa bavuga ngo mieux vaut prévenir que guérir. Kubw'iyo mpamvu rero umuntu wese akwiye kwikingira, akwiye kuzitira, akwiye gukora ivyoshoboka byose vyotuma yirinda ngo ntagware, kugira ngo umuntu ntazoje kwivuza yamaze gusinzikara. Rero kubw'iyo mpamvu ca gatanu ni ikihe? Ni icuko umuntu yogira activité physique, yogira sport, yogira imyimenyerezo ngorora mubiri canke imyimenyerezo yo kunonora imitsi. Iyo nayo iri ubwoko bwinshi, ushobora kwiruka ukagira navuga ngo kwiruka echauffement, ushobora kubikorera no muhira wanashaka, ushobora kugira udukogwa mugabo ni kuvuga muri make ntube muri bya bindi bavuga ngo siko bavuga ngo sedentarité, aho usanga umuntu yibanuko akirirwa yicaye, akirirwa mu biro, ntigaro umwanya na muto yo kubuja wo kunyiganga wo guhaguruka wo kugendagenda. Rero umuntu akwiye kugwiza agasporo, imyimenyerezo, ibikorwa bituma agendagenda, ntagume yicaye, ntagume ahantu hamwe na hamwe, ariko azi arabuja, azi aragendagenda. None rero nuko ni bino bintu bitanu twabonye ko umuntu akwiye gufungura imfungurwa zo mu bwoko bw'amalegime. Aho naho twabonye ko harimwo imbogaboga z'amababi zose wobuzi, twabonye imyungu, amakaroti, ibiyoti canke ibishayote kumbure, amaepinare n'ibindi. Twabonye ko bwa kabiri umuntu akwiye gufungura ivyamwa kugira ngo bimufashe kugwanya constipation. Ivyo vyamwa navyo twabonye ko ari imicungwe, amapamplemusi n'ibindi vyamwa kumbure bitandukanye, harimo amapapayi n'ibindi, n'imyuni n'imyembe. Hanyuma ubwa gatatu tubonye ko umuntu akwiye kunywa amazi akwiye. Aya mazi akwiye nayo umuntu akwiye kunywa amazi atari munsi y'amalitiro 2 ku munsi, kandi ashatse akanarenza nta ngorane. Ubwa nyuma tubonye yumbo ubwa kana, ahubwo tubonye ko umuntu akwiye gufungura imfungurwa zidateba kuba digere. Umuntu ntakwiye gufungura imfungurwa ziteba guhoka. Izo nazo tubonye ko ari imfungurwa kenshi na kenshi usanga zihurikiye mu byo kurya byo mu mahinguriro, ibintu byahinguriwe mu mahinguriro, harimo n'imikate cyangwa se ibintu byose bikomoka mu mafarini yo mu mahinguriro. Ubwa nyuma tubonye ko umuntu yogira imyimenyerezo ngorora mubiri, akagira sport kugira ngo bikunde ikibazo ca constipation afise gihere. Nuko rero mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro, mwakoze kuduha umwanya, mwakoze kudukurikirana, mwakoze guhitamo kumviriza kino kiganiro kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Idaheta TV.
birashoboka yuko kumburi wari ufite ico kibazo ariko mugabo ni wakora bino bintu bizogufasha. Nimba bigeze ku rwego rurerure naho urashobora kwegera umuganga hanyuma mu kurindira yuko woshira mu ngiro ivyo bindi byose akaguha utunini. Hariho imiti yo kwa muganga no ngaha turayifise yogufasha kugira yogufasha kubanza koroherwa mu nda hanyuma ugacushira mu ngiro ivyo byose tuvuze kugira ngo bikunde ntuzosubire guhura n'ico kibazo ukundi. Nuko rero ni kino kiganiro yaga muganga twako turabashikiriza aha niho kigarukiye na Gahwane. Mwebwe mwagikurikanye ubwa mbere canke se mwahora mukurikirana bino biganiro mugama ka mutare bwacu nde kuri sabone ngo mwiyaboneshe, twobahamagarira kwiyabonesha kugira ngo ino community dushikiza bino biganiro shishikare kwaguka natwe tubone yuko tutariko turatamba twirorera naho ubutaha.